ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, aho tuza kugaruka cane ku nkuru iciye ku masonga muri aka gatondo k'igenekerezo ya 9 mu kakaro umwaka w'2023. Ni inkuru y'umubabaro ishitse mu gihugu c'u Burundi muri iki gitondo. Ni inkuru y'umubabaro kuri ambasade y'igihugu c'u Burundi mu gihugu ca Misiri, aho uwaserukira Uburundi mu Misiri Rashid Sheikh Maraki Niragira yaraye apfuye giturumbuka. Amakuru hadushikiriye avuga ko urupfu rwa ambasaderi Rashid Sheikh Maraki Niragira rwashitse ejo haheze kwigenekerezo y'umunani mu kakaro umwaka w'2023, aho yari i Cairo mu gihugu ca Misiri. Amakuru ava i Cairo akavuga ko hirya y'ejo kwigenekerezo y'indwi mu kakaro y'umwaka w'2023 Sheikh ambasaderi Rashid Sheikh yari yagiye kuryama akomeye, mbere aryama yumvikanye n'umukozi ko bazinduka bajana gusuma. Ayo makuru havuga ko ku munsi w'ejo mu gatondo wa mukozi yarindiriye ko umukoresha wiwe avyuka arabura, ariko mu gatondo yaramwumva ko yamaze umwanya avugana n'abantu ku telefone. Ayo makuru akavuga ko ambasaderi Rashid Sheikh yarasanzwe avyuka atevye. Inyuma y'umutaga umukozi ngo yoba yaragize amakenga, nibwo hafi isaha 8 y'umutaga wa mukozi yaja kudodora ku cumba ca ambasaderi Rashid Sheikh yumva ntiyishura, aca arugurura asanga yapfiriye mu gitanda. Ngurwo urupfu rwa ambasaderi Sheikh Maraki Rashid Niragira yaserukira igihugu c'u Burundi mu Misiri yaraye ashengeye, Imana imwakire mu bayo. Nako kandi murano makuru tugiye kubandaniriza ku yavuzwe cyane mu mwaka w'2026 aho umwiherero wa mbere wabagize leta nkuru nziza wari wabaye. Kuri no foto muriko murabona muri iyi video haraboneka Perezida Nkurunziza, cegera ciwe ca mbere Dr Martin Nduwimana, cegera ciwe ca kabiri Marina Barampama. Inyuma ya Barampama haraboneka umushikiranganje Karenga Ramadani yari ajejwe kumenyesha amakuru. Hirya yiwe akaba hari umushikiranganje Barnabe Mbonimpa yarajejwe amagara y'abantu. Hirya yiwe akaba Lieutenant General Jerime Niyoyankana yari umushikiranganje wo kwivuna abansi. Hirya yiwe akaboneka kandi umushikiranganje Dieudonné Ngowe Mbona yarajejwe ikigega ca leta. Inyuma ya Barnabe Mbonimpa haraboneka kandi umushikiranganje Saidi Kibeya yarajejwe indero n'imico kama. Umushikiranganje Françoise Ngendahayo yarajejwe gufatana mu nda agateka kazi na muntu no kunganisha ibitsina. Abandi tukaba tutashoboye ko bamenya. Iki gihe ibihuhusi vyariko birakuba mu kirere ca CNDD-FDD naho abategetsi batavyemera. Muri ruheshi mwaka w'2026 hari habaye ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD i Bururi, maze Perezida Nkurunziza aratangaza ko ata kintu na kimwe cashobora kumutandukanya n'umukuru w'umugambwe Hussein Rajabu. Hagati ya ruheshi na myandagaro hari hatowe ibiziga by'abanywanyi 31 ba FNL mu ntara ya Muyinga bishwe n'igisirikare batabwa mu ruzi Ruvubu. Muri myandagaro hari hahagaritswe kandi wahoze ari umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye, wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege n'abandi batari bake bagizwe gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Muri Nyakanga icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda yari yatanze imihoho yiyamiriza ibiturire n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Iyinyurana ryari rikomeye hagati y'abantu ba Nkurunziza n'aba Hussein Rajabu, ariko bigakorwa mu rwenge rwinshi ata n'umwe yemera ko hari ikitagenda neza mu butegetsi.
ibintu rero vyagiye kudadanuka muri Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2007 aho Hussein Rajab yakomborwa mu mabanga yo kurongora umugambwe. Benshi mu bamushigikiye barakurwa mu mabanga. Hussein Rajab arahava arafungwa muri Ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi 2007. Aho muri Ruhuhuma muri uwo mwaka icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Marina Baramama nawe nyene yarakombowe nk'umwe mu bari bashigikiye Hussein Rajab. Bamwe bakavuga ko politiki ya CNDD-FDD yamamwo ibinyegezwa n'ibipfungu cane cane mu abategetsi baba bacunganye batumvikana. Ibihuha biba vyinshi mu gihugu, abategetsi bo hejuru bakabandanya kwerekana ko ata kibazo kiriho, ibintu bikaza kubomoka mu mwanya ata n'umwe avyiteze. Ngivyo bihe vyo muri 2006 birashusha nivyo ubutegetsi burimwo muri kano kanya, naho gatawuzi aho bizoherera n'umwe. Ngo umuntu aravye ibiriko biraba hagati ya Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Tukaba turindiriye kuraba niba ivyabaye kuri Hussein Rajab bishobora nanone gushikira Reveriyano Ndikuriyo. Nako kandi hano makuru yacu tuyabandaniza mu ntara ya Makamba. Komine Kayogora abanywanyi 5 ba seneri barahagaritswe mu kiringo kidashika ukwezi. Indongozi za seneri mu ntara ya Makamba mu manuko y'igihugu, abanywanyi batari munsi ya 5 b'uyu mugambwe barapfunzwe mu kiringo kidashika ukwezi. 3 muri bo bararekuwe, abandi 2 baracapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara. Umugambwe seneri ngo bariko bazira umugambwe barimo, cane cane ko indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi zidahengeshanya kubatera ubwoba. Serije Yamuremye umwe mu bagize komite ya seneri mu makomine ya Kayogoro na Makamba yarahagaritswe kwigenekerezo y'indwi ruheshi ku mutumba Sameke n'abanywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD Imbonerakure. Uyu yahagaritswe yagirizwa gusambanya ku nguvu umubanyi, ahubwo ngo ni ivya politiki kuko ihagarikwa ryiwe ryategetswe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Kayogoro, Elise Kado. Vyari bizwi ko abo 2 badahuza. Uwo mukobwa yikekwa ko yasambanijwe yategetswe n'indongozi za CNDD-FDD kwagiriza Serije Yamuremye ko yamusambanije ku nguvu, ariko sivyo, akaba ariko bivugwa n'abegereye uwagirizwa. Kubw'iryo soko nyene umuryango w'uwo mwigeme wategetse ko habaho ibipimo vy'abaganga, ariko ivyo bipimo ntivyerekanywe imbere y'inyamiramabi. Undi munywanyi wa seneri yahagaritswe ni Leonce Sakubu, umwe mu bagize igisata c'umutekano muri seneri muri komine Kayogoro. Yahagaritswe kwigenekerezo ya 16 ruheshi kw'itegeko rya musitanteri wa komine Kayogoro Pierre Simon Nyabenda ku mutumba Nyentakara w'iyo komine. Kubwo bamwegereye, Pierre Simon Nyabenda amwagiriza gucura umugore yahukanye n'umugabo wiwe. Kubw'isoko ryegereye dosiye ngakurikiranwa ko caco ko bafitanye imigenderanire n'umukenyezi Georgette Nzambimana. Uwo mukenyezi nawe nyene yahagarikiwe rimwe na Leonce Sakubu kuko yanze kwagiriza uwo mugabo. Jackson Ntakirutimana indongozi ya seneri ku mutumba nawe na Samuel Rudi yajejwe inyigisho muri uwo mugambwe ku mutumba Nkaramanyenye nabo nyene barahagaritswe ku itegeko ry'umukuru w'umutumba afadikanije n'Imbonerakure. Bagirijwe babesherwa ko bakoresheje inama idakurikije amategeko. Hakaba hari kwigenekerezo ya 18 ruheshi guheze, niko bivugwa n'umunywanyi wa seneri atomora ko bajanywe muri komisariya y'igipolisi ca komine Kayogoro, aho bamaze indwi zirenga 2 atana dosiye bafise. Abo 2 bararekuwe n'umushikirizamanza wa Repubulika Imakamba Karaveri Sabushimike kwigerekerezo ya 24 ruheshi. Serije Yamuremye, Leonce Sakubu na Georgette Nzambimana bararungitswe mu gasho ka parake ya Makamba.
umushikirizamanza wa Repubulika Karaveri Sabushimike aherekejwe n'umunyamabanga wa CNDD FDD muri komine Kayogoro Elize Kadoyi. Umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari wa Makamba Bernard Ntahumvukiye n'uwahoze ari umustaneri wa komine Kayogoro Zashe Misago, umushinga amateka muri CNDD FDD ngo nibo batanze uruhushya rwo kurekura abo babiri muri abo banywanyi ba seneri nyuma yo kubatuka ibitutsi byinshi bavuga ko binjiye umugambwe utazokwigera utsinda amatora, akaba ariko abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bamenyesha. Ngivyo bikaba vyerekana ko kubw'indongozi za seneri bazira ivya politike. Leonce Sakubu nawe yari yarekuwe ariko asubira gufatwa, kandi ngo si irya mbere Leonce afatwa kandi ataco yagirizwa. Muri Kigarama guheze yari yahagaritswe n'imbonerakure zari zahamvye grenade hafi y'inzu yiwe, ngo yarekuwe n'abategetsi mu gipolisi bamenye ko izo grenade zari zahambwe vy'ukuri n'izo mbonerakure. Vyonda subscribe canke sabone kuri Rotero wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Zangiza n'amakuru bagenzi bawe aho babaherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV Imana ibahezagire.